yari kumwe natwe turamuha ikaze. Nyakubahwa Mushikiranganji ujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida, ukaba ndetse muri marene wa Biza. Nyakubahwa Mushikiranganji ujejwe ubudandaji, amahinguriro na bya bindi byose bijana, kandi tubakengurukira cyane rwose. Nyakubahwa Mushinga amateka usanzwe muhagarariye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, nyakubahwa Musitanteri wa komine nziza Gitega, nyakubahwa murongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ndetse n'abakenyezi muri kumwe mu burongozi, nyakubahwa murongoye ishyirahamwe Gene Work System ryafashije mu itegurwa rya rino higanwa ryiza, nyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye, turabona igisata cyo kwivuna abansi, umutekano, ubutungane, igisata cy'amagara y'abantu muri n'ubworozi, reka ibisata byose bikorera mu ntara yacu ya Gitega. Nyakubahwa murongoye amashyirahamwe n'amabanki, na cyane cyane mwebwe mwaterereye kino gikorwa cyiza. Naho niriwe ndavuga bari kure kumure bataragira kumva, bamwe mu kanya duhava twakira ngaha, ari nabo usanga banyumva mugana bagenda tubahaye ikaze. Nyakubahwa batumire bahire mwese mwaje gushyigikira kino gikorwa cy'iteka. Tugira amahoro, tugira amahoro, usanga amahoro n'agateka mu ntara yacu ya Gitega. Nagomba baze bifatikanye n'abandi, baze dusubire gushimira Imana mushobora byose yateguye rino higanwa ya Miss Queen Ngoma, kandi tubona yuko iriko irahagarara muri runo rubanza, tubona yuko ruragenda neza. Twari tuzi ko twoshika kuri ino ntambwe, mugabo turabinezerewe cyane, nicyo gituma iyo Mana yacu tuguma tuyikengurukira kandi ntihabwe icyubahiro iminsi yose na hose. Nagomba kandi nifatikanye n'abantanguriye wikaze abashyitsi bahire, twongera tubakengurukira, na cyane cyane Nyakubahwa Mushikiranganji ujejwe amagara y'abantu, mukaba muhagarariye ndetse na kino gikorwa runo rubanza rudasanzwe. Namwe Nyakubahwa Mushikiranganji mujejwe ubudandaji na bijya bindi bijanye, mwese muri ngaho wese ku cyoro ciwe wisange. Murabona yuko tunezerewe cyane. Nagomba kandi banze gukengurukira ihuriro ry'abakenyezi mu ntara yacu ya Gitega. Umuntu afise amaboko atagwaye, nagomba ndabasabe muntize amashi, ndaheza mvuge igituma nashimye yuko tubanza kubakengurukira cyane. Muntize amashi narabarira igituma.
kuva ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ritowe baratugendeye ku biro batuzaniye urutonde rw'ibikorwa bategekanya gukora, ibikorwa byiza cyane kandi turazi yuko abigejeje ku ntambwe nziza. Turiko turaganira niho twabarira tuti yamare hari igikorwa mutokwibagira gikomeye muzodufasha ikahise cyatugoye mugabo mwebwe ko muri abakenyezi tubibaza yuko bizogenda neza gusumba ibyo twabayemo mu mwaka w'2020. Icyo nacyo cyari dukoranije no munsi gutegura ihiganwa rya Miss, twe twavuga Miss Ngoma, ariko duca twumva vyoba vyiza hagize akandi kabiri agashako kugira ngo kumbure abahiganwa ntibave bagira ubwoba, na cane cane ko arivyo twari twatunganije bitari vyagenze neza nk'uko tuvyifuza mu mwaka w'2020. baca bagira bati rero irihiganwa reka turyite ihiganwa rya Miss Queen Ngoma, kandi baca baja ku bikorwa ndetse biragenda neza. None rero uno munsi ni ku musozero muri no higanwa ryiza, nico gituma nabasabye yuko mugeze amashi kugira ngo dusubire tubakengurukire kandi ndetse tubakeza cyane. Nagomba kandi gukengurukira nyakubahwa umushikiranganji wacu ajejwe amagara y'abantu no guhanikiza no nganda sida, akaba ari marene muri no higanwa ingene yitanze kandi ntibitangaje kubera yagombye gusohora neza abana biwe. Urazi yuko mbere yuko ategwa iteka yo kuba umushikiranganji niwe yari arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara. Uca mubona rero yuko ari umuvyeyi mwiza aramwe neza, yaciye agira ati reka ndabashigikire kugira ngo kino gikorwa ciza kize kirambuke. Ndazi yuko nawe bigenze neza n'umunezero gusa. Muniza amashi tumukengurukire cyane kubona pour quelle raison êtes-vous là? Pour elle, non? Manifestez-le alors. Des applaudissements. Quand vous entend, voilà. C'est bon, ça. Donc, Etienne abaye mikro kugira ngo bidondore abari ngaha bamenye amazina nk'uko babona imbere yabo. Bon, alors, je crois qu'on va commencer
de notre côté. Merci. Kuri Ange Gloria, Amashimeshi Kuri Ange Gloria, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Miss Nalimana Alia Diesni. Je suis native de la province Kitega. J'étudie à l'Université de Bujumbura en faculté de la finance et comptabilité en bac 3. Je suis intelligente, talentueuse, belle et aimante. J'aime être en communauté, raison pour laquelle j'ai rejoint un club culturel de danse traditionnelle, Yagamaholo de Gitega. Merci. Merci beaucoup, Alia Diesni. Allez, des applaudissements pour elle. Waouh. Les filles intelligentes, aimables et belles. Voilà. Bagizani liwe amazina yanjye ni Miss Sukuru Berani abandi mwige bavuga mu ntara ya Gitega komine Gitega naserukira quartier Yoba nkaba mpejeje amashuri yisumbuye ku ishuri rya lycée technique New Generation igisata assistant social kuri ubwo yesi nashimye kwicara mpejeje amashuri nkora mu ishyirahamwe rya Bendintare y'Igitega nkaba mfise na restaurant mu isoko nkuru ya Gitega abantu mwigeme mwiza n'umugore n'abantu murakoze. Bonsoir à tous. Je m'appelle Miss Kezakimana Belanina, âgée de 21 ans. J'ai terminé mes études secondaires à l'Écosso de Tega. Et maintenant, je suis étudiante à l'ESPG en bac 3. Je suis intelligente, entreprenante et je dis cela dans mon père qui m'inspire beaucoup et qui est le même entrepreneur. En plus d'appartenir à une association qui vend des produits pour les animaux domestiques, j'élève des poules pondeuses et des porcs. Mon rêve est de pouvoir aider les personnes plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup, Miss Belanina. Elle est belle. Waouh. Franchement, comment elle prend? Aïe, là. On y va avec l'autre. Bonsoir à tous. Je réponds au nom d'Ilishura Jenissa, étudiante à l'Université du Burundi, en faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Je suis native de Gitega. Je représente le quartier Nyabututsi. J'ai 20 ans. Je suis compétitive. Pour preuve, je suis ici dans cette compétition. Je suis courageuse, travailleuse, belle et unique à mon genre. À part ça, je m'occupe de l'élevage de poules pondeuses à la maison. Merci. Allez, des applaudissements pour Jenissa. Des filles belles, élégantes, souriantes. Encore plus d'applaudissements. Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom d'Ingabire Ela Eidra. J'ai 18 ans. Je suis native de la province de Gitega. Je viens de terminer
terminé mes études secondaires à l'école d'excellence Domicilia. Je suis une jeune artiste slameuse et je suis la championne de la compétition de slam poésie littéraire 2021. Je suis la directrice des branches dans le collectif Empire Slam. Je suis belle, intelligente et je suis parmi ces filles qui ne craignent pas les ondits, ce qui explique pourquoi je suis courageuse et ambitieuse. Merci. D'accord. Et puis élégante, plaisante, belle. Bonsoir à tous. Je me nomme Mukunda Gladness. Je suis étudiante à l'Université Sagesse d'Afrique dans la faculté de marketing et management. Je suis entreprenante et confiante en mes capacités, ce qui m'a poussée à être dans cette compétition, ce qui m'a poussée aussi à créer un groupe de décoration en tant qu'artiste. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la Miss Gladness. Les applaudissements pour la Miss Sud. Elle est élégante, belle, charmante. Bonsoir artistes. Je réponds au nom de Gabriano Bel-Ange Edissa, natif de la province de Gitega, commune Gitega. Je représente le quartier Sénart. Je viens de terminer mes études secondaires à l'âge de 18 ans à l'école d'excellence de Moustindia. Je suis persévérante, intelligente, belle comme mon nom, pleine d'ambition et de rêve et beaucoup passionnée en danse traditionnelle et présidente du club culturel Yagamahoro de Gitega. Merci. Wow! Elles sont merveilleuses! Wow! Wow! Encore plus d'applaudissements pour elles, s'il vous plaît! Woo! Merci beaucoup à nos chers Miss! Ah là là! Oh là 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 là! Franchement! Ça s'appelle les beautés de Gitega, les beautés de chez nous. Encore plus d'applaudissements pour les multipliés de la difficulté. En tout cas, attends, moi je vais vous dire un truc. Como natuzagiye mu byiza kamfashe n'inza tukamuhaya nawe mubi reka nsigaho nta n'ugihari bose n'ibiyazi ndazi wabiboye n'inyambo ndazi agatima karatera hari icyo wibwira hari icyo wiyumvira ariko hari icyo utarata ko hejuru y'ubwo bwiza ubona n'imigambi hari n'ibyo bakora kumira amata hari kera shawa mubwira ko asa n'irirenga umutima ukava mu kibanza amatwi agashinga amavi agashinga agatega amaboko nakiri wa wundi yari yaranitswe n'akaranga yaratahuwe yarahagurutse yarajijutse indani kuko kwizera kutagira ibikorwa ataco kumara niko n'ubwiza tagira ibikorwa ataco kumara ni vyiza na biraronderwa ariko urondere uraronka erega kwitwa umwigeme bisigura udashoboye nibyo sibyo nibyo ubikunze ushigikire ntumusige inyuma mu iterambere erega arashoboye n'ibindi biruta kuvoma gusenya guteka kurushinga hataragera ngo ikibano conwe kurushinga hataragera ngo nta bundi buhinga ko ntagira cepfo cane reka mpe kuja kugorerwa hari oya ivyarabagera vyarageruye yarahagurutse araseruka mu rugo sonyanga mwigeme warakize ukiragahindana vya bindi vyose vyagusubiza inyuma janda mwigeme kuko ubu uri mbanza guseruka seruka nk'izuba rimurikira abandi sayangana nk'inyenyeri yo mw'ijuru uraberewe mwenyura va hasi ubabwire imigambi erega urashigikiye itazi ushize amanga tangariza amahanga ko
ushoboye kwisiga ugasa neza, ko ushoboye kwiraba mu kirori kandi ko ushoboye gukora ukagera kure. Haguruka, erega ikiri muri wowe si ico gukeza, ubahuka, ibindi byose bizokurikira. Tera intambwe, tubwire iyo migambi, tumara irungu, rega ibirambi, seruka mu makungu, twibutse na ba bandi ko umwigeme atari uwo kuguma mu nzu, ko umwigeme mbere yo kwitwa umwigeme yitwa umuntu, ngo ntacyo umuntu yoshobora gukora n'umwigeme atokora. Murakoze. Allez, merci beaucoup. Amerika nibo bitahura. Ndashimiye mama ambwiye ko ari kuri Entertainment TV Karandaba. Salut maman, c'est moi ton enfant. Je suis très heureux de vous. Est-ce que ça va bien? Bonsoir à tous. Bon, je me présente, je m'appelle Tony Robert. Et mon nom de scène c'est Kim Kiwi. Abantu bachafi Bujumbura tugire gutya. Yo manura sinavuze abantu mwagiye kwa muganga kwivuza mucamura garuka. Nafite abantu baba hehe i Bujumbura. Ndabasabe dukomera amashi Carmine. Mukomera amashi ndababwira igituma tumukomera amashi. Amashi menshi cyane. Carmine niwe musore wenyene ashobora gutegura ihiganwa nkiri, ame Metallica ategura iby'urugo. Amashi menshi cyane kuri Carmine. Nakubanda babwira ikintu kimwe, en Europe, iyo umuntu akoze ikintu cy'iteka nk'iki baca bamwandika mu gitabo. Ok? Baca bamwandika. Par exemple, Neil Armstrong, muramuzi mwese, niwe muntu wa mbere yatanguye guhonyoza ibirenge ku kwezi. On a écrit sa biographie dans l'histoire. Ikintu kibabaza rero ni ukuntu baca bandika n'aba ex biwe bose. Est-ce que birakenewe ko bandika Armstrong? Muze musoma neza histoire. Armstrong dosanga ari umwana yakubagana cyane gose, yakunda ibifungurwa by'ivyamwa. Ino mu Burundi ndibuka ari umuntu umwe yagize courage arandika icabwenge mu Burundi. Iyo cabwenge murayizi, Bakame niyo cabwenge ya mbere no muri primaire bigishije, bagaca bigisha n'umuteroriste umwe. Umuteroriste wa mbere yabaye mu Burundi muramuzi, yari umudamu yitwa Inarunyonga. Inarunyonga niwe muntu tuzi yari umuteroriste. Uno munsi nabonye nk'abantu benshi baje kuvumba kubera ko security yari imeze neza. Umunsi umwe ndi mu rubanza rwa mariage, entre-temps ndaberewe mu nkomera amashi. Ikirato ni 80,000 plus 20,000 ya déplacement. Ipantaro n'umuntu yayinije, ishati nayo yambaye n'ungwara grippe. Ndibuka ndi muri mariage, umuntu umwe yari yaje kuvumba, yari yambaye neza vraiment muki wanje. Twicaranye nza numva mbatije, monsieur ni sawa, ni sawa, wikiziga bakizana ryari. Ati wewe waje muri repedodo cyangwa muri enterrement. Abantu bavumba mwikomera amashimwe bikomera amashimwe cyane gose. Umuntu mbere bunda rino ntara ya Gitega na gouverneur avyumve n'umuntu yitwa Gasape. Gasape muramuzi mwese. Gasape yakoze iradiyo mu giti, ariko nana hamwe yanditse kuri YouTube umuntu yagize courage yo kumwandika, yanditse kuba ex biwe n'ababata abanyagitega murafise problème n'aba ex. Aho kwandika yakoze iradiyo gute byo 1 à 10 banditse ngo aba ex biwe arabitwa ba Ikrese, bitwa ba Merveille, ba Gonzage. Est-ce que birakenewe vraiment abamisi aho bari babakomera amashi abamisi amashi menshi cyane gose babwira igituma abakobwa muri ngaha mwarahiriwe frère, utambuka neza 2 millions mwahoyera kitora kiranje, utambuka neza uke 2 millions, ugiye muzi utambutse neza 1 million. Abahungu muri ngaha botambuka bakaguha amahera, ako utambuke neza ntabwo nagushira mu gasho, utambuke neza. Yesa ndashimiye cyane gose Carmine yari umugenzi wanje gose muri CND. Afapase twarahuye asigaye afise abapolisi entre-temps. Mwana yibonye ibyo bintu, none muramukije nawe umupolisi we peti urinde mu ati
ndayishimiye Christelle turangana wewe mbona arayisharije ati attends Carmine mumukomera amashi ikintu cya mbere nosozera avuga ni ikintu cyerekeranye n'abamisi bagira batogwe lemi n'amutogwe emuze murasoma internet murabe amateko y'abamisi n'amajambo mukoresha ataraya misi na fapasi narandikiye mu misi Jeff atakara abamisi kuko bose bafite amashansi yo kugira ko abamisi namwandikira salut acanyandikira ngo hey murabona discussion WhatsApp acarenza ko yakantu kambabaje uko wambevye wanje je sindi wanje merci beaucoup c'était Kim Kiwi Adamis Kim Kiwi le comédien abandi batari babizi yacu iri ngaha abigeme bacu baciye ngaha barabipresenta barabiyereka ariko kugira ngo batoke uno munsi hariho ibibwirizwa kugenderwako uno munsi bababwiye ko baraba ubwiza baraba ubwenge baraba n'imigambi baje kutwereka niti hariho aduhindura iyo mikro hariho juri ibijejwe uno munsi iza kudufasha kugira ngo urwo rubanza rucike turabona bicaye harya mufashe mukomera amashyi menshi juri yacu iri ngaho imbere bakomera amashyi menshi cyane nibo baza kutubwira kutwereka by'ukuri uwarushije abandi muri ibyo byose duhejeje kubabwira imbere yaho rero mbere y'uko abigeme baza twashaka tubereke juri yacu umuntu wa mbere ni umubyeyi Marie-Hélène Rukundo arashobora kuva hasi akaramutsa abari ngaha bose mukamubona ni umumama w'abana batanu amashyi menshi cyane ni umumama w'abana batanu akora mu gisata c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kwirindikiza sida kandi akaba yarabaye n'umwigisha akaba aba ngaha mu ntara ya Gitega muri quartier Bwoga akaba kandi ari no mu rwego nyobozi rwa Forum des Femmes yo ngaha i Gitega tumukomera amashyi menshi cyane murumva ko ari umubyeyi murumva ko yabaye umwigisha arazi ibyo arabirako arazi ibyo aza gufatirako kugira ngo abo bana aze kudufasha gucaguramo umwigeme mwiza ubugira kabiri ni umushingantahe ari hagati yabo mumukomere amashyi menshi cyane nawe nyene ave hasi abiyereke kandi baramutse umushingantahe Omer Habimana umushingantahe rero Omer Habimana asanzwe ari umuyobozi w'ikigo senare kivura kikagorora abagendana ubumuga yarabaye kandi umwigisha yararongoye ikigo Sacre Jeune do Gitega imyaka 6 amenyerewe kandi mu mashuri atandukanye y'amahiganwa ajanye n'iby'imico kama ngaha i Gitega ari kandi mu barongoye ungwaruka ngaha mu ntara ya Gitega n'umuyobozi kandi araba iby'ubuhinga mu nkino z'abagendana ubumuga directeur technique akaba kandi ari umupapa w'abana bane akaba abana wenyene ngaha i Gitega ikarera muri karera ya kabiri tumukomere amashyi menshi cyane nawe nyene ubugira gatatu mubaza kudufasha muri juri yacu uno munsi ni umukenyezi umuvyeyi ave hasi nawe nyene abaramutse kandi mukomere amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane ku muvyeyi Divine Burakeye asha ngo Burakeye kabisa mukomere amashyi Burakeye umuvyeyi mwiza cyane nawe nyene agiye kudufasha akaba ari umumama w'abana batandatu akaba ngaha mu ntara ya Gitega muri quartier Nyabututsi ari mu rwego nyobozi rwa Forum des Femmes nawe nyene akaba akora mu bushikiranganji bwo gushigikirana mu buyobozi bw'ingo n'imiryango nawe nyene tumwongera amashyi menshi cyane juri yacu niyo rero iza kudufasha kugira ngo abigeme uno munsi tuze kubona Miss Queen Ngoma 2022 ninde sabe abari hari inyuma tugira gacere tugira twumvirize imigambi tugira twakire abamisi sabe abari hariya kugira ngo juri yacu ize gutahura neza sabe uwo ufise agaseke kaza gufasha ijuru yacu akadushikanire ngaho imbere nawe nyene tuba twamubwiye agashikane ngaho kugira ngo bashobore kubahereza gushiramo ibibazo amanimero akanya
plus sûre et plus développée. Tel est le nom de mon projet. Gitega, deuxième ville du pays par sa superficie et son histoire, est devenue depuis 2018 la capitale politique du Burundi. C'est un point de passage quasi obligé pour tous les voyageurs parcourant le Burundi rural et peu pourraient s'en plaindre. C'est également une ville plaisante, au climat doux et l'ensoleillement juste nécessaire pour revitaliser le corps et l'esprit. Gitega, étant alors l'une des plus grandes villes du pays, a besoin de prendre toutes les mesures d'assainissement pour pouvoir offrir à sa population une meilleure santé, mais également une vie plus accueillante, plus lumineuse et plus dynamique. D'où mon projet Gitega, plus saine, plus sûr et plus développé. La propriété étant la première image qu'une ville offre à sa population, c'est vrai qu'être une ville propre assure le bien-être, la sécurité et l'intégrité et constitue un puissant avantage concurrentiel. Malheureusement, dans notre province de Gitega, personne ne peut nier que la gestion des déchets reste toujours un grave défi. C'est dommage de voir dans la rue des déchets jetés par la population n'importe où, sans se soucier de quoi que ce soit, alors que c'est un grave délit. Mais également, les poubelles publiques sont insuffisantes et invisibles, alors que ça contribue beaucoup à la pollution de notre environnement et c'est la population qui en fait les frais. J'ai donc pensé à un projet qui consiste à mettre en place des poubelles publiques dans plusieurs endroits de la promesse de Gitega, des pancartes qui interdisent de laisser traîner du déchet sous peine d'une sanction administrative, renforcer les travaux communautaires du samedi matin et créer des associations de la protection de notre environnement. Une fois éliminée, ça sera plus facile de trouver des partenaires qui m'aideront à collecter les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser mon projet. Mais sinon, je travaillerai avec la commune de Gitega et la population de Gitega pour pouvoir trouver les fonds nécessaires et ainsi réaliser ce projet bénéfique pour tout le monde. Soyez-en sûrs qu'une fois Gitega plus saine, plus sûre et plus développée, non seulement notre environnement sera protégé, mais également notre vie sera plus accueillante, plus lumineuse et plus dynamique. Et sachez tous qu'une vie propre est l'affaire de tout le monde. Ensemble, faisons de Gitega la ville la plus saine, la plus sûre et la plus développée. Merci. Applaudissez encore à notre candidate. Mademoiselle Edissa, vous avez un très beau projet. Et tout le monde a écouté votre projet. Mais j'aimerais vous demander, à titre d'exemple, pourriez-vous citer au moins des éléments qui sont à la base du manque de propriété? Comme je l'ai dit, merci pour cette question. Comme je l'ai dit dans mon projet, la première raison, c'est l'insistance de la population de jeter des déchets n'importe où, n'importe comment, sans soucier de quoi que ce soit, alors qu'ils savent que ça augmente la saleté dans notre province de Gitega. Mais également, les poubelles publiques dans notre province sont beaucoup insuffisantes et sont invisibles. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas où ces poubelles sont en place. Merci. Mademoiselle Désirante. Bienvenue. À partir de ces deux éléments, quelles sont les solutions envisagées face à ces défis? La première solution est la mise en place de plusieurs poubelles publiques dans plusieurs endroits, bien sûr beaucoup visibles, mais également la mise en place des pancartes pour que ça facilite beaucoup la visibilité de ces poubelles et que ça leur fait vraiment que jeter des déchets dans une place publique, c'est un
d'étudier l'emplacement d'une fonction administrative. Merci. Merci, mademoiselle Etissa. Et je voudrais savoir quels sont les effets néfastes sur la santé de la population si la propriété est précaire. Merci beaucoup. Premièrement, si la santé est beaucoup dans notre province de Sega, ça contribuera beaucoup sur la production. Et nous savons beaucoup plus, tout le monde sait. nawe adushikirize umugambi wiwe amashyi menshi na sale tubasabe abagacereye tumwumvirize agacereye twumvirize umugambi wiwe nazi ishobore kumwumva yiriwe kuri myeze umugambi wanje witwa Mwigeme Muserukizi w'iterambere. Mwigeme Muserukizi w'iterambere ni umugambi wo gufasha umwana w'umwigeme kwiteza imbere. Imvo nyamukuru yatumye niyumvira uyu mugambi, abana b'abigeme bavuka mu miryango itishoboye cyane imfubyi barahura n'ingorane nyinshi zitandukanye no kubura ibikoresho by'ishure, amafaranga y'ishure no kubura amafaranga y'ibyo usanga bakeneye, bigatuma bajya mu ngeso mbi bagatwara inda zitiguye, bigatuma mu miryango yabo babirukana. Kugira ashobore kurwana n'izo ngaruka mbi bahura nazo, nzogira amakoperative y'abigeme mu ntara yacu ya Gitega. Tuzoja hamwe twiyungunganye guhera ku bigeme b'imyaka 10 gushika kuri 30. Kugira ashobore kubaronka ngo dukorane, nzogira amatangazo ku maradiyo tubabwira ko bajya kwiyandikisha umukuru w'umutumba wabo. Umugambi nyamukuru tuzokora muri iyo koperative ni uwo guhingura no kudandaza amasabuni. Guhingura no kudandaza amasabuni ni umugambi uje gufasha abana b'abigeme kuronka akazi kugira bashobore kuronka amafaranga y'utwo bifashisha, kandi uzotuma n'izo ndazitigize zigabanuka kuko bazoba bafite aho bakura uburyo bwo kwifashisha utwo bakeneye, kandi uzotanga amakori n'amatagisi gutyo n'igihugu kibone gutera imbere. Murakoze. Les santé, il y a des maladies cardiaques qui peuvent en découler, des maladies pulmonaires. Il y a beaucoup d'enfants qui habitent dans les hôpitaux à cause des bronchites, à cause des spécialités, mais également il y a beaucoup de maladies qui découlent de cette propriété, à cause de cette consistance des personnes, d'autres problèmes liés à la pollution de notre vie. Mais également, il y a beaucoup d'autres, il y a également d'autres conséquences qui ne sont pas en rapport avec la santé, il y a des effets de fer et beaucoup plus. Merci à vous. Et pour le moment, on vous invite d'aller choisir une des questions pour la question d'ordre général, pour la question de politique générale. Nous avons une dizaine de questions. C'est quel numéro? Numéro 4. Merci. Le cœur de ceci est le plus important et pourquoi? Une femme dans une position de leadership est en train d'impacter des vies. Ou une femme en tant que mère au foyer. Pour moi, celle qui est la plus importante, c'est une femme en position de leadership en train d'impacter des vies. C'est vrai qu'être une femme de leadership, ça ne va pas empêcher cette femme d'être la femme au foyer, de faire ses travaux à la maison une fois arrivée, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de ses
travaux à la maison, alors que l'une femme au foyer, elle s'occupe de ses enfants, de son mari, de ses travaux. Il ne va pas venir impacter les vies des autres et les changer. Donc pour moi, c'est une femme de leadership en training. Applaudissez pour elle. Et j'invite le public de garder le silence. Bonsoir à tous. Titre de mon projet est Contribution d'une femme, contribution d'une assistance sociale dans la prise en charge psychologique et socio-économique des femmes plus vulnérables. Le présent projet va contribuer dans la prise en charge psychologique et socio-économique des femmes profondément touchées ayant un âge compris entre 18 ans et 65 ans. Pourquoi la présence de la pauvreté chez certaines femmes? Quelle serait la cause? Plus de femmes burundaises n'ont pas de moyens financiers pour l'aide au développement suite aux difficultés socio-familiales rencontrées. Les descentes faites sur terrain m'ont permis de recueillir plus de témoignages, entre autres. C'est une femme vulnérable de 53 ans suite à la spoliation de ses biens par certains membres de la famille après la mort de son mari. Une autre femme est une femme de 61 ans qui a connu un accident de roulage et vit actuellement dans une pauvreté extrême. Pour arriver à un développement socio-économique mondial, je dispenserai des thèmes en rapport avec l'éducation financière, épargne et crédit, avec des associations créées. Je dispenserai également des thèmes relatifs à l'entrepreneuriat, activités génératrices de revenus et protection sociale. Je contribuerai dans la promotion des mutuelles communautaires de santé en faveur avec ces femmes vulnérables. Je vais octroyer des fonds supplémentaires aux associations d'épargne et de crédit pour aider ces femmes vulnérables. Les femmes sont aussi capables que les hommes dans beaucoup de choses, dans la famille, dans le pays, et peuvent de façon durable si elles sont aidées. Mon rêve est de voir dans 5 ans près de 100 femmes pouvoir se développer socio-économique, des activités génératrices des revenus et pouvoir subvenir à leurs besoins dans la vie durable. Merci de votre compétence. Merci, mademoiselle. La question numéro 1. Que penses-tu d'éradiquer le viol et toute forme de viol basée sur le genre au Burundi? Que penses-tu d'éradiquer le viol et toute forme de viol basée sur le genre
Travail à faire et sensibiliser les personnes contre les violences sexuelles basées sur le genre et punir sévèrement les auteurs qui font les violences basées sur le genre dans toutes ses formes. Merci. Merci, mademoiselle. Merci. Applaudissez pour mademoiselle Belamina. Yiriwe neza mwese. Umugambi wanje witwa Foda. Mu majambo yose ni Jeune à la promotion et au développement de l'art. Twariyumviriye muri kino gihugu cacu turabona yuko hariho abantu by'ukuri bashigikira urwaruka mu migambi yabo. Nuko rero nanjye niyumviriye muri uno mugambi wanje ndaje mu gisagara ca Gitega nsanga abantu nokwita mu kirimi c'igifaransa aba artiste n'aba artisan usanga ni benshi, ariko ikibazo gihari ni uko twasanze abo bantu bita ko ari aba artiste mu kirundi bakaba bita abanyamideli, twasanze atagukurikiranwa kwabo guhari. Dusanga ikintu bakenye cyane cyane ni ikintu novuga yuko bakeneye novuga mu gifaransa yuko bakeneye encadrement. Nuko nanjye cyane ngira yuko mu gihe bagiye hamwe, mu gihe twokreya tugashinga nk'ikigo kugira ngo bashobore kuja hamwe umugambi wabo, imigambi yabo ikaja hamwe, bashobora gutera imbere. Twasanze bamwe muri bo kubera ko atagukurikiranwa bafite, usanga hariho bamwe baretse gukora akazi kabo kandi kashobora kubateza imbere, ariko usanga hariho n'abandi bashobora bagiye mu ngeso mbi. Mu gihe rero dushizeho icyo kigo bagashobora gukorera hamwe, birakunda cyane ko batera imbere, birakunda cyane ko bateza imbere igihugu cyacu. Nuko muri icyo kigo turifuza kandi ko tubashyigikira abantu bavuga yuko ari nk'ababumvi, mu gihe twabigisha ubugeni twoza turakora ibikoresho bikorerwa hano mu gihugu cyacu Burundi, n'ibyo bita ibikombe bimeneka cyangwa amasahani. Bifasha cyane ku buryo usanga Uburundi buteye imbere bukamenyekana, kandi ibyo bigaca bituma haba igabanyurwa ry'ibiciro biba bivuye hanze. Nuko umugambi wanje ukaba ari uwo nifuza ko twashyigikira abo rwaruka bafite izo mpano kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'intara yacu ya Gitega. Murakoze. Et je témoigne que ça attirerait beaucoup les touristes à venir voir nos œuvres. Et je crois que j'ai parlé avec les tambourinaires de Kishola. Je peux travailler avec eux en les soutenant en tant qu'artiste. Merci. Et vous aimeriez avoir un plus-value de 10% des touristes par rapport aux touristes que nous avons reçus cette année. Alors, j'aimerais savoir par exemple pour le site touristique de Richora, par exemple, quelles sont les statistiques de départ pour son site touristique. Merci. Dans l'année 2021, nous avons eu les touristes, 1756 touristes. Et cette année, en 2022, nous avons eu 2023 touristes. Alors une fois, je serai parmi ceux qui vont redorer l'image de notre province de Gitega. On pourra dépasser ce rang qui passe
abantu bose bagendanye natwe kuva tugitangura Imana imbebetse yatanze amafaranga abigeme bose batsinze bazoronka Limited Burundi Bankobu Menyesha Group Tenakobu Bene Ntare ndetse ni kino kibanza turimo Renault nabo bemeye kudutiza ikibanza bemeye kudushigikira bakaduha sale nziza ikibanza ciza kugira ngo dushobore kurabiramo bino birori dushimira bariko baradukurikira bari live kuri Facebook. Narengene ishike ngaha bafata ifoto n'aba abamizi bacu begere ngaha kugira ngo dushimira abantu mwese mwashoboye gushika ngaha abari live kuri Facebook kuri Instagram media abari live kuri Gitega Entertainment TV abantu mwese mwabanye natwe abigeme bose bashoboye kwitabira rino higanwa nabo nyene ngo barakeneye ifoto do famille mwese baze nabo bafate ifoto n'abagiye kubasubika abafata amafoto banyarutse D'abord, je crois qu'on va y aller avec une photo de famille directement. Faites des acclamations à la Miss Ngoma 2020, à sa première dauphine, deuxième dauphine, ainsi que la Miss Popularity, mais également à la Miss Kayanza qui nous a honorés aujourd'hui, elle est aussi avec nous. Veuillez applaudir pour elle, s'il vous plaît. umwanya bari abamiss candidate umwanya turaza kumenya abamiss batagura abamiss bamaze gutorwa turaza kubashikiriza umwanya murakoze cyane akajambo y'Rwanda murakoze cyane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Kuvuga mukero nabizi iyo mwigisha amaze gushika imbere muri yose ya proclamation natiko biba bimeze ku excellence non ministre Excellence honorable Monsieur
Monsieur le gouverneur de province de Gitega, monsieur l'administrateur, distingués invités, bonsoir. Aujourd'hui, en ce moment, c'est extraordinaire. C'est une soirée extraordinaire, je dirais, dans notre capitale politique de Gitega. Et vous devrez l'imaginer, c'est très très compliqué, pas chose de facile pour le gym. Merci. Gutora umwe mu bangana pas chose de facile. Aba bajene ubona ngaha imbere yacu barafashe umwanya ukwiye wo kubakurikirana amaproje yabo yose turayafise, twarayaganije, twarayakoreye ko ibikorwa bitari bike. Ma qualité de président du jury, Miss Queen Ngoma édition 2022, et au nom de toute l'équipe avec laquelle on a travaillé ensemble, je présente ici d'abord et j'adresse un mot de remerciement aux organisateurs pour nous avoir honoré de faire partie de ce jury. Ce jury qui va élire dans le laps de temps à Miss Queen Ngoma édition 2020. Applaudissez tout le monde. Mes remerciements vont également à l'endroit du forum de femmes pour leur engagement au service de la nation. Et pour le moment, sans trop tarder, cette compétition, je vous dirais cette compétition, oui, jeunes filles que vous voyez ici devant vous, tout est très intelligent. Applaudissez quand même. Tout est très intelligent, tout est très belle. C'est pourquoi je vous dis que, en tout cas, c'était des choses non faciles pour nous. Parmi les 8 que vous voyez ici, nous allons choisir 4 premières filles, dont Miss Queen Ngoma et 2022, première dauphine, deuxième dauphine et Miss Populaire. Et signalons ici que des critères de sélection ont été élaborés. Bien entendu, si des facteurs de forme, pas d'objectivité de souris. Pas d'objectivité de souris. Donc, le choix, c'était sur base de l'élégance. Ingabirano n'ubuhinga gutambuka. Ko turaba les critères sur lesquels on s'est référé. Deuxièmement, on a tenu compte de l'éloquence. Ingabirano mu kuvuga ingene umuntu yakumva ata ibyo twabikorera ko hanyuma iki twakoreye ko ingene proje zabo zari zubatse turavye no munsi aho intara yacu ya Gitega igeze, kapitale politiki aho igeze. Nosaba umutwe wakomera amashyi nsaba nyakubahwa ndongozi y'intara yacu, burya intara hajya kwiteruka hino nukuri nkabesha imigambi iri muri aba bana twarose umwanya ukwiye yo kuyikurikirana, yo kuyisoma, ni ibintu bimeze cyane rwose. Bose ni imigambi myiza, nicyo gituma twavuze tuti gutora umwe mu beza kandi baciye ubwenge, niyo twavuze tuti jiri ho bidasanzwe. Hanyuma babisabye nk'impanuro
Vous êtes au nombre de avec lequel on a travaillé ensemble. Pour gushikana hano rezita twakoreye ko kugira ngo tuzishikirize umuyobozi w'igihugu ubwo twababwiye ko ubwo twabakurikiranye uko twababonye n'ukuri amaproje yabo yose yubaka igihugu yubaka intara yacu kandi nabyo kose ari icambere none rero twagomba tugishikirize uko twakoze hanyuma nawe aheze atangaze ku mugaragaro murakoze imana ibahezagire amashyi menshi cyane perezida kuri perezida wa jibu muri prêt Miss Popularity nibaza ko ari na selon vous oshi wagira Miss Popularity murakoze cyane dushimire juri yadufashije dushimire abagiye bashike ngaha kugira ngo badufashe gutanga ubushimwe ariko imbere y'uko ubwo bushimwe butangura gutangwa nagira ngo sabe bano bigeme batanguye ari 28 bamwe baravamo hasigara 12 muri 12 havamo 9 uno munsi n'umunani mwese umwe wese arabe kwa mugenzi we umwe wese narabe kwa mugenzi we ndabasabe babiri begeranye bagwane mu nda bagwane mu nda mu rumunani ariko bane bararonka ubushimwe abandi bane barataha ariko nibataha maho nyene twumvise ko bazobandanya bashigikirwa basubire batonde ku murongo bababwiye ko mwese muri beza cyane naje ndabibabwiye mwambaye neza mutwega neza mutambuka neza mufite amaproje meza mwikomera amashyi nico gituma nuza kubona uwundi yamurushije abinezerererwe muzoshigikirane muzokwame mu nzu bumwe mwese ni Miss Queen Ngoma 2022 abadukurikiye bari ngaha muri ino sale abadukurikiye bari live kuri Facebook kuri Isanamu Media hamwe na Gitega Entertainment TV bose barategereje ko ryajoro twazindukira ryajoro ryari ririndiriwe amezi n'amezi bamenya Miss Queen Ngoma Miss Queen Ngoma edition 2022 twagiye na Miss Popularity muri prêt kugaklama muriteguye mubw'intoro yanyu muriteguye amaboko hejuru mwese n'abigeme bacu bariteguye Miss Populaire Miss Populaire Queen Miss Queen Ngoma Miss Populaire
salle. Amaboko hejuru. Oya, yiyumviriye ninde Miss. Tukengurukira abariko baradukurikira bari live, tukengurukira bari ngaha muri salle, tukengurukira abamiss bose bari ngaha, tukengurukira abamiss bari baratowe 2020, tubabwira ko bagire basubirirwe baze kubakompanye neza, abagiye kubasubirira babereke umwenda uhuma n'udahuma, kandi nibatakuru nabo nyene batazidonga turabakeje. Deuxième dauphine, Miss Queen Ngoma édition 2022, c'est nsaba cyane Chrétienne abaherekeze bahagarare hajya kugira ngo isi yose n'abari bahagaze hariya baze kubona Miss Queen Ngoma bahagarare hajya. Je vous rappelle que la deuxième dauphine est 18 ans. Miss Queen Ngoma yubawe. Dushimira kandi abantu bose badushigikiye, dushimira abantu badushigikiye kuva mu ntango gushika uno munsi, BBCI, banki BBCI, Limited Burundi, Bakobu, Vedakobu, Bene Ntare, Mico Fashion Collection, Centre Medical Zenkami, Menyesha Group yagiye amenyekanisha iki gikorwa, dushimira na MC Chrétienne turi kumwe muri uno mwanya, dushimira abanyacyubahiro bose bari ngaha, abantu bose baje kwitabira ino higanwa, mwese mwiyumva, bamenyesha amakuru mwese, iri uno mwanya mwese murindiriye nagomba rero dushimira kandi les coachs qui ont accompagné ces Miss durant tout ce trajet. Babiri bari kumwe natwe hano, Miss deuxième dauphine wa Miss Burundi édition 2021, Sabrina. Merci beaucoup aussi à coach Hans qui ont vraiment guidé ces Miss pendant cette longue période, cette longue aventure. En tout cas, on peut applaudir pour eux. Applaudissez pour eux. murakoze cyane. Nagomba dusigaranye abamiss batandatu ngaha. Murakeneye kumenya Miss Queen Ngoma 2022, murakeneye kubimenya. Aha, muri aba bamiss batandatu rero mwumvise ko Juni yavuze bose bakoze neza, bose barakoze neza.
nico gituma aba bose muhejeje kubona abantu bose bari ngaha twagomba kubabwira ko aba bose bakoze neza ariko ko hasigayemo babiri nibo baza kuronka ubushimwe nibo bagiye amaproje yabo gushigikirwa kandi n'abandi ntibazokwibagira. Première dauphine Miss Queen Ngoma 2022 c'est umviriza abari ngaha bose bakeneye kuba aba Miss, abari ngaha bose ikamba imiliyoni 3 imiliyoni 2 barazishaka, nico gituma Première dauphine Miss Queen Ngoma 2022 c'est numéro Première dauphine Miss Ngoma 2022 ariko barafata ifoto uriya nawe Miss Kefari uwo ni Miss Première dauphine Miss Israel Miss Nibaramatora iyo ni Félicitations
egerana ngaha nagomba kubera bagiye barandika amanota iyi ntebe iza kujako umwe muri aba batanu basigaye ngaha kugira ngo rero aze kuronka iyi ntebe ize kuja ngaha hagati na hagati twagomba dushimire ababigeme bose bashoboye guparticipa arico gituma nagomba nshimire abari ngaha kugira ngo ndababwire abigeme kuva marazi ko bari basigaye umunani kuva ku munani kuva ku wa mbere gushika ku munani harimo amanota bagiye bararonka arico gituma mu gusoma Miss Queen Ngoma ngombe mpere ku bantu baronse amanota yakurikiye bane ba mbere kugira ngo tubakengurukire baca baja hariya inyuma y'aba ba Miss tumaze gutora duheze tumenye Miss Queen Ngoma 2022 uwa mbere yaronse amanota aya manota rero n'amanota menshi cyane naho nubibereka gutya ni menshi cyane arico gituma abari ngaha batari bake bemeye ko bazoshigikira projet z'aba bantu uwa mbere rero dusa acaja harya bamutwerekere ahagarare hajya inyuma kugira ngo tumenye Miss Queen Ngoma ni Mungere biza Ashgrovia mumuhamashi menshi cyane turamushimiye ari mu bantu bitabye rino higano kandi yaronse amanota meza n'atashoboye kuba muri bane ba mbere nawe nyene turamukereje mumuhamashi acaja harya ashobore kwicara ukurikira ni Ngabirano Bella Edisa turamushimiye nawe nyene mu mukeze turamushimiye nawe nyene turamukomera amashyi menshi uwukurikira ni Keza Kimana Benamina turamushimiye nawe nyene ari mu bigeme batifashe neza cyane turamukomera amashyi uwukurikira n'uyu tubasabe bano bigeme babiri begere ngaha hagati abigeme babiri begere ngaha hagati abafite Miss Ngoma 2020 yitegure kuja kwambika nabigeme beza cyane nabigeme bareha nabigeme bapresenta imigambi myiza nabigeme n'ukuri wo gushigikirwa cyo kimwe ndetse n'aba bose nabigeme beza cyane mubakomere amashyi cyane